Lali ndagusezeranye yuko umunsi nzotahura neza ko ari ikindi kintu cy'ububeshi kiri hagati y'ibi bintu je nawe tuzobura ubuzima bwacu. Mike, amarangamutima nakadukontorora kuko iyo adukontorore ntabwo tuvuga ibikwiriye. Imiranya n'umutima wawe kurara gukunda, imiranya n'umutima wawe kurara ari uwawe, imiranya n'umutima wawe kurara ari uwawe bwite atawundi umuntu musangiye. Ivyo nibihaba uzumva wishimye, ariko igihe uzokumva ko hari undi muntu mumusangiye iteka ryose uzohorana amakenga. Lali uri wanje kandi iteka ryose uzokwa muri wanje sho. Ari looking DJ Mike. Hey, now? So, my bro. come. I'm doing it since I came. Okay. Yeah. So. Karibu? Merci. Karibu. Urakoze. Urameze neza rero. Safi? Ni bien. Mike, na wari uri kure? No, nari juste ngaho hepfo gato ni hafi yo ngaho. Ya, mbonye telefone yawe nanje naringiye ndavuga kanicare ndamutegereza birantunguye mbonye itari kure cyane. Bon, turako turaringana. Okay. Bon, ndaronka icyumviro cyo kuza kwereka. Oui. Meze neza. Itwa Lali, the soul of my heart. Nani? Yeah, love her. Oh, really? Yeah. Lali ni Didier, ni umugenzi wanje dukorana ibintu byinshi, imigambi itandukanye y'ubuzima. Okay. Nani? Shante. Meze neza. So, kan ko kun? Kurya nyine dusangiye buri kimwe. Wow. Okay. Bebe, si buri gihe cyose tuba dukwiye kubwira buri muntu wese icyo turi cyangwa aba turi bo. Nibaza ko bitari bikwiye ko mubwira ko ndisherewe. Why? Ntacyawaye nyine. Don't worry, ni umugenzi wanje kandi tuvugana byinshi ikintu na kimwe n'umuhisha. Okay. Mike. Oh. Thank you. Okay. Wait. Okay. Hadi.
karibu. Okay. Cheers. Jiji. Uratsinda kubwira ikintu kimwe. Yes. Iyo umuntu agukunda by'ukuri iteka ryose anyugwa nawe. Really? Yes, uramunyura nawe akakunyura kandi nta mwanya bafise wo kwitaho iby'abandi. Mike, bo ni byiza. Murakuze, murabona hisi iri kiragenda. Byiza nimba mutabeshanye. No, ndamukunda nawe arankunda. I know. But please, tell me that you love me in front of anybody else, in front of my friends, please. Please. DJ. Yes, I. Nyine ndabura amajambo ndabivugamo. Bivanye n'uburyo ndamukunda. Oh. Mike, congratulations, man. Thank you. Ndifuza umunsi umwe ko twakwicara ndi kumwe n'umwamikazi wanje nawe uri kumwe na wa wundi. Oh. Then we chill together. Thank you. Fete ndarengegwa. Okay. Moses, Yes. nakuzanye ngaho kugira ngo ndakubatse iki kibazo. Kandi ndakwinginze ufashe ubwize ukuri. Umukuri kose kuzuye uzogukoze. Namashobora kuba no hangayika gutya. Ni kubwira ukuntu afitiye sister wawe. Moses, we uramuzi neza. Mushiki wawe. Nikihe kibazo kiri kuri mushiki wawe? Nikihe kintu nawe ubwawe uri kuramisha udashaka kumbwira? Tony, nizeye ko atari irya mbere mbajije ikibazo kandi kenshi cyose mbajije ikibazo ndakwishura, ariko muri kano kanya nta banga na rimwe riri muri system wanje, ahubwo iryo banga utomenye je nomenye niriye. Moses, jewe mfise amakuru yizewe 100% kuri mushiki wawe yuko afise undi muhungu bakundana inyuma y'iwanje. Ndashaka ndakubaze umbwize ukuri, uyu muhungu ni muntu kinini? Okay. Tony, I remember one day I told you ko sister wanje umukobwa mwiza kandi ahantu Dari, reka fata akanya keza ndagushimira kuko nabashoboye kumakanya kemera ugaheba buri kimwe cyose wari gukora, ariko ukaza tukabona. Ivyo birasanzwe. Uwo ushobora kubona aho umengo ni ibintu birenze, ariko kuri jewe birasanzwe rwose. Tony, buri muntu wese aremerewe gukunda uwo ashaka, na cyane cyane kuri mwe bw'abahungu, kuko mwe murarondera ntabwo muronderwa. Nubwo bishika sometimes ugasanga nyine hari umukobwa akurondeye, ariko amategeko ubundi abahungu nibo barondera abakobwa. Rero bivuze ngo wemerewe gukunda ugomba. Kuba rero warankunze cyangwa kuba wifuza urukundo rwanje, ntacyo bimbwiye, nta nicyo bintwaye, kuko urabikwiriye. Ahubwo gusa ndabaza ko dushobora kubaza, si ukundana nanje urumva uvyitegure cyangwa urumva vyishimiye? Lari, turetse no kubyishimira gusa, ndumva ubwanje jewe bwanje byandenze. Ndumva birengeye n'ibyishimo. Kumva ko nobana nawe mu rukundo byonjohera. Lari,
uri wa mukobwa buri muhungu wese yo kwifuza. Uri umukobwa mwiza cyane. Numva vyompimbara cyane kubana nawe mu rukundo. Ndagukunda. Tony. Gukundana nanje nakubwiye ngo ntacyo bimubona. Ubundi ndakubaza. Urumva ufite umutima ukomeye. Kurashaka kumbwira ko nzohora mbabara ibihe byose? Oya, ntabwo ari kuvuga gutyo. Ariko ndashaka kumenya ko ufite umutima ukomeye. Kugira ngo wumve ko wakundana nanje. Bari imbere yawe umutima ukomeye sinawubura. Banatawe n'urukundo. Kandemeye nyine kuzohura n'imibabaro. So bivuye kuri wewe. Nsa sigura ngo urukundo rwanje rurakwiye. Sure. Kandi acana hose mubona simari sisara bangomronde kandi nawe hamwe wakunda umukobwa narondego n'abandi bahungu ni wakwishima ko umukobwa mwiza ariko ico ndi coco nuko akwemera wewe ko wandi bahungu bamurondera ntibisubiye ko atagukunda kandi ntakibanza ba aragukunda wewe kuba nkunda n'ikintu ariko kandi no kuba yumvanga n'ikindi kuba abahungu benshi boshobora kumurondera ivyo birasanzwe kuko n'umukobwa ariko ico ndiko ndifuza kumenya uyo muhungu amurondera ninde we nushobora kusigurira ngo nawuzi unano wowe womenya mushiki wawe uramuzi neza kandi ryanzu uyama murayizi abayitemberamo abayizamo incuro nyinshi abakundana n'ujya urabaza reka gushaka kuhumisha Moses nta kintu na kimwe wigera usaba ngo ndagufashe ntakikwima ivyo urabizi neza nka bofre wawe ndabikora kubera ko Imana gukunda nawe rero ndakwingiza nyugurukiro mbwiza ukuri mbwira Tony tuza umuhungu mbona aza kumuranga muhira ni wewe mugabo hari umuhungu mpora mbona warazi uyu muhungu naramubajije namubwira ati ko mbona tunaza hakaza ubundi muhungu bimeze gute yambwiye ndumufite amabisanzwe ko n'umugenzi w'ubusanzwe ahore muri business yaba yagiye ku kazi nivyo nyine nakubwira baba baje kugana business z'akazi about love she loves you so much aragukunda kunkunda sinavyansi ariko umenye ko afite n'undi mukunda kumva kandi bakunda Tony Roll make sure it's your brain calm down nta muhungu n'umwe ari mu rukundo na sister wanje usivye wowe gusa mandi majambo je kuri no guha hari bwo usanga ndagaho kuri ko tariko ese n'umwe ntimuvugana mu rukundo rwanyu hivyo guhishanya yawe Moses nawe ubwawe ushaka kunyuma amakuru Tony namukunda kwini kubona kwenda kubwiye ariko nagomba ndakubwira iki kintu umenye neza ko umuntu yamaye aya makuru ni umugenzi wujya nyene yitwa kusigaye akundana na mushiki wawe umenye ko iki kintu ndabifitiye amakuru neza ndikunda kubaza ibintu nzi nubwo utari kurashaka kuma amakuru akwiye ariko nta kibazo wowe ntabwo nakurenganya merci